Public reportage kuri radio Isanganiro. Ishirahamwe Kamenzi Burundi ni ishirahamwe ryitaho kuzana ingenzi mu gihugu c'u Burundi, rigizwe n'abanyamitahe bakiri bato, bamwe baba mu Burundi, abandi bari mu gihugu ca Australia, nkuko bivugwa na Fabrice Manirakiza aserukira iryo shirahamwe muri Australia. Muri iryo shirahamwe rero ibintu novuga bya mbere birigize ni kuzana ingenzi ngaha mu Burundi zivuye mu mahanga yose atandukanye y'isi kwirabira Burundi, rigasubira rigakurikirana n'ibindi bintu byose biranga ingenzi, nka information za visa, nka information zo ngaha mu Burundi, ku buryo umuntu wari we wese hari kwisi yose yomenya ati hari igihugu nyabagendwa kandi kirimo ivyiza nkuko twese tubizi. So kuvuga rero ko tuzozana ingenzi gusa kuza kuraba Burundi zikaca zigira, tuzozana abanyamitahe nk'akarorero hari uwo turi kumwe yaje arondera uko yo investa ngaha mu Burundi. Mu ngenzi zimaze gushika mu Burundi hari n'abamaze kwemera kuzana imitahe yabo. Akunguko ni kanini nko mu by'uburimyi n'ubworozi, kirere ni ciza ngaha mu Burundi kandi biraboneka neza ko iterambere rishoboka. Kuva nshitse ngaha naravyiboneye kandi ifise n'abagenzi benshi bashaka kuzana imitahe yabo ngaha. Ngengetereze Bonaventure numwe mu baserukira iryo shirahamwe mu Burundi yemeza ko amafaranga y'agaciro azoboneka biciye mu bikorwa bazokora. Ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Mu ntumbero yacu harimwo ibyo igihugu kizoturonkera ko gusumba, kuko nimba tuvuze tuti tuje gukorera mu gisata c'ingenzi kandi tugashobora kuzizana bijanye n'ubutunzi, amafaranga y'agaciro azokwinjira. Amakori ya leta tuzoyinziza ku byo twarose. Tugiye mu byo kuzana nk'abagwizatunga bazoza bashira imigambi yabo ngaho akazi kaboneke. Mu bikorwa ishirahamwe Kamenzi Burundi imaze iminsi itunganya harimo gushika mu bibanza vy'iratiro biri mu Burundi. Baranagendeye speciose barakamfitiye umukenyeza asigwa n'umutimbo rurangiranwa Antime Baransakaje. Urose umuntu aza kugukubitirako kandi ubwowe tumwakira neza gahimbari kakaba kose ngatyoherwa no kuryoherwa nkumva no mu mutima hararemurutse. Intimba mba mfise abara y'impoza gatoya ngashimira Imana izirandungikira abafasha bariko barafasha ujya mutama wanje Antime Baransakaje yarayagodotse. Ivyisi ntavyakinezwe mugabi yari arahimbawe kuko abona nabiwe bafise ikibagarukirako. Umwe mu bagendanye na Antime Baransakaje ahamagarira abarundi bose kugendera karanga. Abavugiza ingoma mu mahanga ico twivuga ko nkiyo bari hariya mu mahanga boraba ntibagende batakaza imico cane yacu y'abarundi, kuko imico y'abarundi sico kimene y'abanyamahanga. Twebwe abarundi tureheza kugira imico yiwacu twisangije kuko nino yamiheshi iteka Uburundi. Akajambo tubatekera nuko bogenda bavuga neza Uburundi, bagenda bavuga neza karanga ko Burundi. Fabrice Manirakiza aratubwira imigambi yo muri kazoza yishirahamwe Kamenzi Burundi. Mu migambi dushaka kuzoshikako nuko tuzubaka ibigo bitandukanye, tuzobanza kwanza duhere nko ku bintu by'inyigisho, kuko biroroshye cyane ku bantu babajene kwihebura. Ubuza akazi urihebura, cyane cyane ubushomeri buratuma bihebura. Ikintu rero tuca twisungako kuzana inyigisho zo kubibutsa te burya rero ni mwebwe banyabwenge bukuru, ni mwebwe muba mukwiye kwicara hamwe mukiyumvira ivyoteza igihugu imbere. Abo babifuza kumenya vyinshi kuri iryo shirahamwe Kamenzi Burundi, amakuru yabo ari ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook hamwe no kuri wezi 3 Kamenzi Burundi .com. Public reportage kuri radio Isanganiro.